sawa basha mwavyumvise bosi muramwo bosi Fanny Lavine avuze ko baragira shooting ari kumwe n'abantu benshi ari kumwe na Nora si benshi cyane baraharurika ari kumwe na wahereye kurinda ari kumwe Asi aguma bunda nta kamera tumushiramwe nta tekana umunsi azobya dukora ikiganiro tuzogikora je ndakurenza ko zibiri tugireyo rimwe izagira murenzaho zibiri je nanje izugira bakunze ba STV izugira nanje wewe gira inshuro zitatu Tangira go naho gushaka kuri gatatu 1 2 3 4 5 6 16 18 19 20 21 22 23 24 nshobora kubivuze kubera ndavuga ati ubu ubucuti bwasubije hamwe canke ama hypocrisie canke iki kugira abafana ba STV babone yuko mwasubije kandi atari ivyo yarigeze barambaza akabazo niko amakuru mfise nayo amuko wo mu diaspora mwari muri kumwe kandi rero sasa bifite amakuru bakunze ba STV yuko mwavanye kubera yafani maganda yikunda ni Noraske si wewe oya si wewe kankwereke basi nanje ico ndamurusha ingo oya banza umvirize niko ndakubarira banza urabe ico ndakurusha wowe ubona ko ufise ingufu ika telefone nkwereke hakorewe hohoterwa bisigwa ko nahandagira hohoterwa ikintu ari karandira mu numwe ashakira gasho nta kintu giruka sina na ashaka amaboko yose na wo shire mic hasi mufashe STV. Every story matters. Hello my people, it's another day, it's another blessing kwa namwe kumusi undi bakunze ba STV. Indani for kuri MIC za STV, bakunze ba STV. No munsi mabona abantu turi kumwe kumwe ku screen za STV. Ni Chris hamwe na Andy. No munsi nabonye bari kumwe ndavuga ati reka tukubicarika ahubwo reka tuvugane tuyagi tumwe canke tubiri murazi yuko Chris n'umuntu yasanzwe yarakoreye kuri STV kuva kera mabona reka ndabaramutse hama babidondo ndazi ko mwana n'umuntu mukumbuye cyane Chris andi wewe twama turi kumwe batkara umuntu wanyu andi vipi meze neza salama jewe kweri ndi gado yakoreka ndamutse abakunzi ba STV kandi turabakunda sana barabizi Sawa Chris, gute? Fresh. Meze bien. Ndashimira Imana n'abantu bakeya. N'abantu bakeya. N'abantu bakeya kubiri. Abantu banga. Nashaka ndabashimira bose. Bose basi bavuga bushimira bose twumve kari bake. Je ndashimira Imana n'abantu bakeya abo kuri STV mbwa bose ndabashimira bose. Yeah. Andi, meze neza. Je no musi nabonye muri kumwe ndavuga ati reka ndabakunda. Sharika ko ndize ndabaronka muri kumwe ati reka ndababaza tubazo tubicange tutatu. Siko. Mwa kabazo ka mbere jengira ngishaka kubabaza warugira ubwiriki cyera yemvuze ati nta muduga ndagura nabona mu muduga ngo ni foto zandi ku muduga sininjira mu muduga ngo mfate video kireze niho nkorera ikiganiro kuca umuntu avize umuduga nimubore negamiye nga nta muduga ndagura bagenzi iyi ni imodoka ya Fanny Lavine niho turi muri Truafa warashima rahi inyuma abantu reba barabibaza ngo twe turavumburana turagira iki twamuretse tumubona kubera nabyo ashaka turashaka ariko sasa vraiment niho turi oya nibisano ne bari muri tournage hano mudogo yifuza kugura wowe rero ndavyiva ariko ubu ntawo mfise abantu ntibiba ntawo mfise bagenzi niwonsororera ndawugure ntazobihebe ngo ndawufise amashinda gushira umugani none nta kundi umutse hase nakundi sisure urumva iyo foto yo ni cyamamaza ngo gusa brand on trend now kubera iki foto dusigurire bro kubera iyi foto reka kuyifukana bamwe iyi foto cyane iyi ni blend kandi ukora iki muri Truafa ngora ibintu byinshi ndumo multimedia aha turi ni he aha hano ni bako muri mucyarama iyi nzu rupango turimo rupango je sinzi nyene bamwita naje mbani uraducanze we nawe uvuye muri rupango gukora iki rupango turi muri shooting bose bari ngahe nyuma ntago tumuvumbura na kimwe turazi ko ndabizi ko ari kumwe nande ari kumwe n'abantu benshi ari kumwe na Nora si benshi cyane baraharurika ari kumwe na wahereye kurinda ari kumwe ibintu birakaza bawe baraturabeshya twese kwavumbura tubibona kuko Fanny ndamwubaha sana vraiment ni umuntu mwiza rero umuntu atacara murapfa
ntimunabipfe ya idozo Norasi yaguma bunda nta kamera tumushiramwe nta tekana umunsi azobwira ati dukora ikiganiro tuzogikora aha bafana naberetse ko aho turi bahari aho antuka sivyo nayo nshaka ko tuduga ko je nshaka ko muri wewe babiri abafana ba STV twibiganiro babikurikiranye Chris turibuka yuko hari imisamirano yigeze kubihaba yawe na wewe zo genda bigarukanye hashe nta kundi abakakabo kuri kuravuga ngo harabaye piscine ntibayibuka yiganiro cameraman uzi gucishamo piscine ntibayibuka abantu kubereka bafite inzigo kaka niko bimeze je nababoye muri kumwe no munsi akabazo k'amatsiko kambere hagati ya wewe na Chris andi hari iki muri ko mutegura ibiki ko twe tuzi hari mu mishamirano mu piscine iki story ndayizi yose n'umunsi kwa muri kumwe bisiguri yamora umuririmbyi kazi mbe yitwa Clementine Keve yego ivyo niwe yovyishura mugenje ivyo nta ndabire ile beef yahirihe byaraheze abafana bameko byaheze uno munsi mwiyunze wa mwaronderanye muri yunga mwe babiri byagenze gute ajabwa nkene Clementine Keve kuri uno mwanya ari he kwanza urumva no ndijo nziyari uyu mujamani wa ziyari sivyo kura ko nubundi nasanze bari kumwe urumva kandi kuva kiriya gihe je nkiyo na message yanje yibunya ncafuta gusa habaye iki handi habaye hari isi nyene imeze ukuntu sivyo kandi n'abantu tumeze ukuntu turi differa cyane ariko jewe kwerinda ndanka nubwo bishika nkashavuza umuntu mba ntashaka ko bigumaho niyo umuntu ashavuje je atanyeretse ko akeneye ko bihava allo ngo ndakubwiye ngo ndakubaze urumva ego ingo gato ni kuvuga yuko mu mabare bafana ba Steve nabaciriyemo ni kuvuga yuko umuntu iyo jewe mfise akarorero icyo mpfa n'umuntu ari je nakoze amakosa mba nishifuza ko ikiye kintu kihava niyo jewe ujya muntu yari ikintu yankoreye nkagira umutsima wo kwihangana ndakuraho ya mafuti yose kugira ngo ibintu bigende neza rero je nta nzigo nigeze ngirirana na wese levre abafana barababaye ndababara ariko ndokotse ni fresh maisha naendelea nibindi rero wabizi ibintu bibiri uvuga kuri Jackson nk'ivyahiga Chris vyabaye ibintu vyabaye imani ikunda abanyabyaha bro imbuto mbiri ziva ku isi imbuto mbiri ziva ku isi sasa mama yake meze neza ndamutse neza uratiyaka ndamutse abasiko nyene barundamukije ana ko amaze kuboneka kamabuja ni sawa ariko nikukura musavyonye meze neza kwa mama lao kashaka hera kwanda kumugabo Gaturazi kumukunda cyane wambaye neza ariko kwifata none Chris twishuri oya je nakubwiye imana ikunda abanyabyaha rero biriya je numva je nandi turaba frère bro yuko abafana ba STV bumva muri kino kanya yuko nta kintu na kimwe ca beef gihari none imana irakunda abasambanyi irakunda bisuma iragene rero none imana n'umugenzi w'ibisuma n'ibintu byose ariko rero umujama yarakwiye kubisigura neza uko kuna aratubesha ducanganya tunyere ko hari ibintu twigeze gupfa oya none urumva twarabifuye nivyo imana iravuga ati oya abagiye abantu je ndabakunda nibikunda kubashwa nimba rero gwa Chris ko rwashize ishavu imbere ukabangamira umuntu nawe umbwa uriyemera ikintu kingana gucya abakunzi bese ikintu kingana gucya kweri rega n'ubundi ntitwagwanye oya n'ubundi ni haba yagombye kunkubitisha ubwenge nakano kishavu yagombye kunkubitisha ubwenge asanga nanje mu bisanzwe jewe mu bisanzwe bijya byose iyo hatabijya piscine ntivyari kuba ko nariko none ngene niruka ariko iyo nja ku ruhande yaca bibona rero kujya kwegera inyuma cansanga ngeze kuri ku ntango ubundi wari kwiruka gute wari kwiruka mu atlete man Shakira sana ari kwirukana ari kumusiga gender uyu ntiyonsiga umuntu afite minima nationale bro kuri 100 metres uyu yaba pompage nazo yondusha kugira ngapi mutwereke bakunze ba STV baduhesho Irene exclusive nuze na telefone ntimeneke oya fatira wewe sida yawe kuko iyo ni ntandaro kugira ugire ubunebwe tugireyo rimwe gender kurenza ko zibiri tugireyo rimwe izagira murenzaho zibiri je nanje izugira bakunze ba STV izugira nanje wewe gira inshuro zitatu tugire rimwe turabutangura kuvayo muze guharura ndaharura bakunze ba STV barayibona je turaza gutangura
aracafuye hano abo gira hariya hirya rero hano hadacafuye Bakunzi ba STV mu birabe tangira go nawe gushaka kuri gatatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 harura 11 12 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 oya mandani nakuachia mani jewe si mwana andi wari kumutsinda kuri football mugabona bajaba bano ntashobora urumva ikibazo hano kiza ndakubwiye ukina kuri football nta abafana barabitse nta muntu akina gafuzi hano tonsinda ndakubwiye je ndo mugariti akomeye cyane umva yo kwinziza oya niyo kwinjiza nivyo ukunda kuri pompage je ngandi wanyu mani mu kazi kanyu muri tuwafa ndagutsindiye havyoboneka fo kibazo afise hano wamugira ikigombe ntimurakurikirana amakuru y'abantu bose mumenye ati byimbitse mumenye iyo bavuye urumva byagenze gute nizbwa je sindakuzi Chris ntaco ari ibintu byinshi utazi sawa jewe twamenyanye uzindi mu bodyguard kwanza zira yitwa Memesi ni Mamesi urumva Chris sigi wiwe nijya kazi ivyo ni bangahe babizi ivyo ni bake babizi vrema ni bake babizi urumva anzi ndo mu bodyguard sivyo nkakumenya nk'umukinnyi nkakumenya nk'umu babayita baki abandi bantu nibagiye imana bakora iki byari biki hake cega natangiye gusaza ntaco jewe basi jewe iconzi nimba uri umugardie nawe ukina imbere nibaza kata makuru umupira uyobeho y'umupira wo ngaha mu Burundi urayazi mu minota watangiye gukurikirana umupira ryari wo mu Burundi je gukurikirana natangiye ndaba kurusha gukurikirana ku mateleviziyo cyangwa watangura sawa kuvyara sikera cyane narakina gusa hari muri 2000 Vitaro yari hiye ndaki hari muri 2000 ikina mu bacene ababifati hari za 2000 konti hari muri sinibuka mwaka neza gusa hari mu oya ni munsi mademi nefu papi fati muri Interstar rero muri 2010 nari mugaje muri Coca-Cola muri B Coca-Cola muri B mugaje Coca-Cola yari iwacu mu kinama man yahura na za Aigle Postal tukabikubitana je nari umufana wa Aigle Postal cyo gihe umugaje wa mbere wo muri ntuze yari ntuze yitwa Arma ari muri Allemagne ubu wewe warumva ari umucayi wari wa kabiri wari umucayi wari wa kabiri ari umucayi nyene bwashike muri A uya utazi ko twagenye n'itizi na ntuze na Jonathan man je atara anantinya na wenyene mungagara hajya anantinya jewe nimbere yiwanje ntiyaja mu timu twakorera nanje maze kumutsinda bisindo bibiri Jonathan wewe umva bisa wowe wagiranye nawe utizi naye naramutsinze ugaje ndakubwiye ko namurusha nanje wewe umva namutsinze nk'umuntu akomeye ari muri Tanzania pana kera wewe wako wamurusha kera taraki bose ugusa namuzi kujya nyine yanyuba hose kiriya igihe nubu ntatinya kukuba kurira indero gusa naramutaho uyu bwasi mwarasubitira bya football uyu ntaga ubona binamusaho twa dusina kabiri gato bro we ngaba angana na ngaba igitari kitamifise man angana na chakijama chaza muri Barca nani bagwita gute rujya rwaguze umupima kwaguze Adama bajya bose ni famille bajya ya gitipe cyari kizanye ibintu by'ibi cyayere gukubita kick umuntu aca kubita santushe zine bajya bose ni famille bajya turavuka famille babonye rujya go kwica abantu bacara gwirukana rujya kwica abantu sasa andi uhereje uvuga ubunyene ngo ko masubije hamwe uwo muri abafere mbega andi ubu nushobora kubivuze kubera amasi abantu ba STV babinyuma kwa bakunze ba STV telefone irazimvye aho yavuye turahazi telefone irazimvye ati nshobora kubivuze kubera ndavuga ati ubu ubucuti bwasubije hamwe canke
ama hypocrisy canke iki kugira abafana ba STV babone yuko mwasubije manje kandi atari ivyo hari abana bakunda ukwiye kumenya nk'ubu Chris ni umwe mu bantu je ndibaza ara respecta STV rero iyo ubashe STV najyo tezo kunyubaha ko STV ni jewe ni nkuko nawe afise channel yiwe canke company yiwe urumva nyene uyirespekta urupure ko respecta nawe urespekta uteze ko respecta na ya company kuko company bikora ivyo twe dukunda kuko zibarizi wacu sasa je ndizera ko uko biri kose nyuma y'ibindi vyose STV nibuze ico yamariye Chris kandi STV iramukunda so umuntu yo yitura afise ikintu cyari cyo cyose evenement canke iki rero je ndibaza ko mu buzima rutuno dushika ni challenge y'akazi bijya agenda bifata nka challenge y'akazi nta nzigo yarimo kuko iyo aba harimo inzigo hari abo tubona batora amabuye batora imbugita rero yari afise ubasha bwo kunkubira ni coffee cyangwa ingumi sivyo byaba ijya petete ko nawe yarazi ko jenzi nko koga just narenze koga kuba sasa amajambo abiri wobwira abakunzi ba STV nayahega mamisi Chris urumva STV urumva urayishimye amajambo abiri yonyene amajambo abiri yo gusaba umenya STV n'umuvyeyi wanje mu bintu byose nimona akora mu numwanya ko niyo navuga ko ariyo TV ya mbere yatanguye kungaragaza nishoshe abantu bari barambona mu numwanya abandi bose naho dukora bakaza twagira guturumva bariko basunika ivyo STV yabanje gushima kuri jewe niyo yabanje kunyubaka bwa mbere aho wari byo kuvuga ku munwa Chris arubaha STV ico je ndakizi cyane arayubaka niyo mpamvu n'umwanya duhuza kuko umuntu burya kubashe urire tukwiye kwica ikosa dukwiye kwica ikosa rimwe kubera ivyiza byinshi canke ivyiza 10 twice ikosa rimwe kubera ivyiza 10 ariko ntitwice ivyiza 10 kubera ikosa rimwe Chris ahantu wari uri kiya gihe ugitangura n'ahantu uri no munsi urahishimiye ubona hari umusaruro byaguhaye ndayishimiye cyane bro kubera ko ivyo ndimo ivyo bintu nze nyene nta bindi nyene tu nta kindi mu nyuma yaho nafise nakandi kabazo ariko gasaba kwara kagaragana nko ku musozo mu misi yahera nicare ku muduga igeno zo ugura mu misi yahera ndawicara ko nifoto ndakubwira kantu kamwe ije principe ndiko nakorera ko muno mwanya ivuga gutya sinzopfa ntabaye mu boss nzofuma mfa niko ndagerageza ko mu boss nanje principe nkorerako kuva ntangura projet STV narahejeje kuba mu boss hasigaye ku tuza turavyereka umwe ko turaba boss ubu boss bwanje nuko nzi ko hari abantu babiri canke umwe babayo kubera abantu babayo kubera je ntombeshere ahubwo kubera ko Imana yamezagiye yabezagiye nawe uri kuri transport yes sasa Chris hariho akantu kigeze kuba warigeze kuba ufise nuvuga nko mu girlfriend yarigeze baza akabazo niko amakuru mfise nayo amuko wo mu diaspora mwari muri kumwe kandi rero sasa afise amakuru bakunzi ba STV yuko mwavanye kubera MC yandi muracari kumwe je amakuru mfise ngomba ngo baravanye urashobora kumbaza ibindi cyo kibazo nacumva muga naco ndakivugako abakunzi ba STV je akona gakuru mfise bivuye ko ufise mu diaspora kandi rero muri abateranije ngo ni handi sama telefone andi nice handi nawe uravuga kama amakuru mfise kari bo bateranije kuri telefone ndavyibuka ariko n'izina ntaryo nibuka gusa ico bariteranwa izina nimbari mbeninge kirundi oya basangiye izina yiki wewe witwa gute izina y'ikirundi agenda bukebuke urabizi urasubira inyuma usubiza inyuma ya video inyuma zobiuza umutemu kweli yambwiye ntungire ko mwahebanye je mfise amakuru yuko bahebanye kandi rero bateranije handi mfise amakuru yuko ari handi yabateranije Deje nabateranije obveriza bro bon ivyo ndi nayo kandi bitangiye ku muco en fait kuva aho twayabanje tutahebanye ni sivyo kiri ngombwa sivyo gusa kiri ngombwa ni cyuko amakuru yose yatanga ngo cagiye yose atariyo none uri en couple basi uri en couple basi avec qui nasi ngombwa nimba umuzura mu wari umwishimiye mugenzi if you know you know you know yuzi ikintu bukizima none ubu ntawe wishimiye uwo mushiri wa ntawe wishimiye diaspora unaheza jamaa urazi yuko ngaha uvuze kuri en couple urazi ko bivuze imbere y'abantu ibihumbi 24000 personnes subscribers badukurikira
Isigura bose urabakatiye. Uwa gushaka wagize none umbaje ndi ankumple se bakwa ankumple n'Imana. Inbox ni kuba kuwe. Umva into nyinshi. Urumva n'Imana. Nibyo bindi uri kwambata n'ibi. Mwihakanye. Ndi ankumple na ankumple bisigura. Uje ko wanyishuye neza. Ndashobora kuba mu rukundo n'imodoka. Ndi ankumple n'imodoka. Imodoka ni ya Fanny byo kuba ankumple n'imodoka Ndashobora y'abandi. kuyafana muganda yikunda. Ni Noraske si wewe. Oya si wewe. Oya ivyo ntacyo ndabizi. Ivyo vya Noraske ntacyo ndabizi ko je. Ndabizi. Oya. Banze twiyagire byagenze gute kakana ni diaspora bashamweba. Narega kuruhisha. Nje ko ntarakabati baramuhevye. Bandi. Yaraguca mu bya mudemu yaraguhevye. Jewe ahantu nagiye kuri TV nkavuga ati je twarahebanye ni he. None ntiwavuze ko ndabizi. Sasa. Wapfuye navuze aguhevye ntiwameze nk'abandi ntiwaciye ufoba ibyazi nivyo twamubwiye waciye uterura ivyuma byinshi kugira ngo ntuwone ntiyabwa begange cyane baramuhevye acaguma kwega kugira ngo ntiyone oya umviriza ibyazi nivyo twamubwiye kandi twabimubwiriye hamwe jewe nawe urumva ubu naho je gusa umuco notanga umuco notanga niba twarahebanye jeyo ni secret wanje ubu rero bayisokre urumva niba tugikundana nawe ni secret wanje naba odeta twabamenye vuba kankwereke basi nanje ico ndamurusha ingo oya banza umvirize uri kudakubarira banza urabe ico ndakurusha wowe ubona ko ufise ingufu bika telefone nkwereke tiya mukono wafatira mu gwenyibutse ndakubagiza bire banabitaga bijya byo guzane nuko bavyita gute brother mu kirundi ari ukuntu bagitereme bakoresha ngambye brother fair naho sam kama wanje ibagabo ibintu birahera he newe mufise ingufu namangira ingwane iminsi yose ngurumva natsitaye ko umuntu acarakomereka ngo umviriza wanza umviriza oya imbere ko tugira natsitaye ko umuntu acarako je kandi neko ndirenganira amaze kugiza ngo cyagenda imbere y'ubutungane urumva ngo uruhungu rero ngebana ngo twahuriye mu bibabaro cyo rankubita kandi rero natsitaye sinigeze natsitaye ntanabishaka urumva twateja mu gasho cyangwa uje kuvuza uno muntu urumva ntacyo ndonkanze vuga ati none wowe tukuravye uyu muntu nyene nivyo wamuhohote hakorewe ihohoterwa bisigura ko nahandagira ihohoterwa ikindi ikanundira mu numwe anshakira gasho nta kindi umpaje ko waje ingono ngaha we anshakira gasho meshereza oya imodoka y'abandi havigira ikibazo ngaha singubuza kumena ico umujama narizeri none umena ico oya apana nukuyisunika ivyo birazwi urumva gusa ndatinya cyavigira ikibiva kirangi ingo ntaje yavihungurukira we rero uracuburira imoto icyuma birakaze bakunze bese nkwereke kamwe gusa ndakurikira kamwe undushe inge gato oya shira kamaboko yose basi ngiruka je sina na ashaka amaboko yose ana wo shira mic hasi mufashe tube serious rero yoba hote STV yose inge gato amaboko na jewe ivyo nibiba ndatinya gasho haru nije ni haru nije maru inge gato maru gushaka gatatu ngo mukubamfuna bakunze bese numwa andi nawe uriko kubamfuna byo nyene sandi nawe uriko ingo zanaka urisire ngo ngari ingufu hari ingufu ngo jise cyo kibazo muze kuvanga nagushize mu kubamfuna ikintu mfise gusa mfite kubwo ndatinya gasho tumvikane aha hari ingu kumengo mehera nani umujana ni rega nabiheba we unatanga ufu rega umujana bakunze bese TV rega ko ari kurambira kwanza ikindi je ndafite ikibazo umujana kambya ngo ngumva ngo twibutse telefone yawe yagize ubwo wamuca diaspora yaragiye namugiriye ubwo mu diaspora yaragiye none wose unakoresha telefone sawa urumva warumbwiye ngo aha abantu beko bandaba bangana hari umuntu wari wanzaniye agomba kundaba aba bose baza bana gukurikirana nga anza cree anataka demo urumva urakre rero bakobwa muramubona hari uruzina barora kwitura gwibuka urutsina chamazina yose nayo wanje Goliath kwere go sawa basha mwavyumvise bosi muramwo bosi Fanny Lavine avuze ko baragira shooting buke mu biro sasa mabona kari Goliath umukeneye inbox vraiment zoce azangano oya hari ibintu yakarambira hajya imbere ngo ntushaka umukobwa afise ibiro binga musi ibiro oya je nshaka umukobwa nyine nanje nta kindi
nta bindi bintu nigeze mvuga Behind yavuze ko ashaka umukobwa ari hejuru ari hejuru ibiro ndiko ndacabandaye ibiro 86 na ku musozo je vraiment ndabashimira yuko kwanza mwashoboye kunyemerera tugakorana ikiganiro utuntu tubiri canke dutatu wovuga n'uduki kiraryoshe ndaza abafana cabaryoheye antuka cabaryoheye utuntu turi canke dutatu tubabwira abafana ba STV ubibutse ko wewe iwawe hagendwa abakobwa bizire nta kibazo wasikazo c'abakobwa urumva gusa mu rugo kwa Kristo haragendwa kandi nabo nyabagendwa shirako na bose nyabagendwa hagendwa na bose nukene abantu bumvise nukene nimero zanje ntiyitinye kuri STV ziriyo ndibaza kuri STV wakunze wa STV muce kuri handi hanyuma arabahereza nimero z'umuboga ntibarinda gushaka kuri handi arashire ko kukiganiro agire pengre muri commentaire bazisangemo azishira hajya hejuru utarabona ikiganiro azoca yivuga azora hejuru Makadufashimire bakufana wa STV mu nakadukubita muratuvugira bye tuzosubira mu kindi akafata amasana ndabashimire see you Every story matters.